Twe nivyo twari twagiye gukurikirana ingene ibiganiro bitangura ku mugaragaro bitangujwe na nyene icubahiro Kaguta Museveni Yoweri perezida wa Uganda. Ku majambo yose yashikirijwe harabayemwo amajambo meza kandi kabaye akanjyo keza ka Yoweri Museveni perezida wa Uganda gutanga impanuro ku Barundi, yerekana ingorane abarundi bafise, abo muri aka karere bose bafise, avuga ko ari ingorane zimwe zijanye n'ubukene, kugira ngo rero tuve mu bukene ko dutegerezwa gukorera hamwe. Ivyo ni vyiza, vyabaye vyiza. Igikuru nuko yaciye avuga ati ibiganiro bizobandaniriza iharusha itariki 6 z'ukwezi kwa mbere 2016. Muri uyo mwanya nyene leta yacishikiriza aho ihagaze kuri ico kirangaminsi gihegeye gutangwa na nyene icubahiro Kaguta Museveni. Ikiravuga yuko iyo tariki batayumvikanye ko leta ifise izindi programme, ko rero iyo tariki batazoyitabako. Ivyo rero kuri Onerope Burundi nta kibazo biteye. Vyari kuba bibi iyaba leta y'u Burundi ihakana ibiganiro. Vyari kuba bibi iyaba ibiganiro bitabandanya. Ibiganiro birabandanya rero, turindiriye ko bashiraho umunsi, itariki, hagategurwa rero n'ivyo bijana kugira ngo abari mu migwi yose izogenda bagende kubikurikirana.